guverinoma ya Ethiopia yongeye kuburira abaturage bo mu murwa mukuru w'intara ya Tigray uberamo imirwano ivuga ko mu gihe urushinge rukomeje gutembera amasaha 72 bahawe mbere y'uko rwambikana hagati y'abasirikare ko ikintu cyose gishoboka. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Burkina Faso bararega perezida Marc Christian Kabore kwiba amajwi nyuma y'itora rya perezida ryabaye ku cyumweru mu gihe komisiyo yigenga y'amatora mu gihugu itaratangaza neza amajwi ya mbere. Abategetsi muri Kenya barasukura amaperereza ku iyicwa ry'abantu 72 ku ikurwa ry'abantu mu byabo no ku rugomo rwakurikiye amatora yo mu 2007 no muri 2008. Thabo Mbeki wahoze ari umuyobozi w'abarwanyi muri Congo yahanishijwe gufungwa burundu kubera ibyaha byo mu ntambara n'ibyifatwa ku ngufu by'abantu igihumbi. Naho ingabo za Somalia zahungishije abantu bahuye na serwakira yiswe Gati yibasiye intara ya Puntland ku cyumweru igateza imyuzure mu mazu kandi ikangiza ibintu bitabarika.